Ibihe vyiza kuri mwese banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira inkuru n'ibiganiro dutambutsa kuri no mboneshakure mukunda muri benshi Shiramatsiko TV. N'umwanya amakuru agezeko ariko aragarukwako cane irya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi. Twizere ko mumeze neza aho mutwumviriza muri hatandukanye. Muri kano kanya tugiye kubagezako amakuru aba ariko aravugwa irya nino kuri igenekerezo rya 18 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2026. Dore ingingo nkuru aya makuru yacu agiye gushimikirako. Muri ano makuru turaza kubabwira ku makuru ateye ubwoba ngo Pasiteri Cishahayo Nestori yoba yishwe na bamwe mu bakozi bigendereza. Uyu pasiteri yoba yafashwe gute? Muri ano makuru turaza kubabwira ivyashikiye Pasiteri Cishahayo Nestori. Turaza no kubabwira andi makuru menshi ariko aravugwa ku birabana n'ibiriko birabera ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho iperereza riri gusubira kwiha inkumbi mu gihe himirije amatora y'umukuru w'igihugu muri 2027. Aho mu gihugu nyine iyo hari amatora murazi ibigenda biraba, harimwo nuko iperereza ry'u Burundi risubira kunyuruza abantu benshi cane bivugwa yuko batari mu mugambwe CNDD FDD. Muri ano makuru turaza kubabwira ku makuru avuga yuko Pasiteri Cishahayo Nestori yoba yishwe n'igendereza ry'u Burundi, tubabwire ico yafatiwe ndetse n'andi makuru menshi ariko aravugwa cane ndetse naho vyoba bihuriye n'amatora yimirije. Muri ano makuru turaza kugaruka kuri no nkuru. Muri ano makuru kandi turaza kubabwira ku magorwa y'umuryango uri i Bujumbura, aho hari umuryango wagongewe umwana. Uwo muryango ukaba umaze amezi 4 urindiriye ikiziga c'uwabo cyashizwe mu buruhukiro, ariko bakaba barabuze amezi 4 akaba aheze ngo uwagonze uwo mwana yoba ari ndakorwako. Muri ano makuru turaza kubabwira ku magorwa y'uyu muryango, turaza kubigaruka ko muri ano makuru twabiguteguriye. Muri ano makuru kandi turaza no kugaruka ku nkuru iriko iravugwa cane ku bijanye n'ukugene igipolisi casubiye kwiha inkumbi, aho hari amakuru ariko aravugwa cane, aho ibara ryaguye ku mutumba Samwe, zone Rugombo, komine Cibitoki, intara ya Bujumbura. Abapolisi batinyutse kurasa abanyagihugu. Muri ano makuru turaza kubabwira kuri iyo nkuru y'akamaramaza, aho umunyagihugu umwe yaciye yitaba Imana. Muri ano makuru nyine turaza kugaruka kuri iyo nkuru ndetse na bamwe n'abandi bariko baravuga ngaha mu gihugu c'u Burundi ku bijanye n'ubwicanyi bugenda barakorwa n'abapolisi. Bivugwa yuko kuri ubu ngubu abanyagihugu bariko barabura uwo bariko baratakira, mu gihe abakagombye kuba bariko barabarengera aribo bari kubica bakoresheje inkoho. Muri ano makuru nyine vyose turagenda turabica irya nino. Nimba utarakora kuri sabone canke se subscribe, ubanza ugafyondako kugira ngo uzurabana natwe mu nkuru n'ibiganiro twama twatambukishije kuri no chaîne yanyu rino yacu ya YouTube Shiramatsiko TV. Reka no makuru yacu tuyatangurire ku bijanye na ya magorwa y'umuryango wagongewe umwana bariko barasaba ubutungane. Kuko nari nabikubwiye, ikiziga c'umwana kimaze amezi 4 mu buruhukiro. Uwamugonze yoba ari ndakorwako. Ubutungane bwoba burihe? Ninde azotabara uyu muryango? Hano tubashikiriza inkuru y'umubabaro y'umuryango uriko uraca mu bihe bitoroshe canke ico twokwita akarenganyo, inyuma yaho umwana wabo agongewe n'imodoka, ariko uwamugonze ntiyigere abibazwa. Amezi 4 akaba ararangiye ikiziga c'umwana kiri mu ruhukiro, uko n'umuryango ata buryo canke ubushobozi ufise wo kumushingurana iteka. Ivyo biruko bibera ku mutumba Cabiza, komine Mpanda, intara ya Bujumbura. Tukaba twabwira yuko uwo mwana yagonzwe yitwa Arakaza Gloria, yitavye Imana afise amezi 9 gusa.
nyuma yo kugongwa n'imodoka ku igenekerezo rya 14 z'ukwezi kwa mbere mwaka wa 2026. Mu ncamake uwo munsi umuvyeyi w'uwo mwana yari yamusize muhira n'abandi bana bariko barakina ku mbuga, niho umubanyi wabo yitwa Ndayiziga Paul asanzwe ari Nyumbakumi aho nyine yaza kwatsa imodoka yiwe yari hafi y'abo bana bariko barakina, aca arahaguruka na ya modoka yiwe nyine, ariko ntiyigeze araba ko abana bari imbere yiwe. Abandi bana bari bisumbuye gato nyine barashoboye kwiruka barahunga iyo modoka, ariko arakaza Gloria wewe nyine ntivyari gukunda ko yiruka kuko yaravura. Iyo modoka ica iramugonga agirwa yitaba Imana nk'uko biri mu makuru twatohoje akemezwa n'ababanyi b'uwo muryango basaba ubutungane. Bukeye bwaho ku igenekerezo rya 15 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka turimo nyine, niho ikiziga cy'ico kibondo caciye gitwarwa mu buruhukiro bw'ibitaro baho Medical Clinic biri mu Kajaga i Bujumbura. Kuva Ndayiziga Paul agonze arakaza Gloria yaciye atangura kubihakana, ahandi naho akavuga ko ari isanganya. Ivyo bigatangaza ababibonye ukuntu iyo modoka yagonze uwo mwana kuko badatahura ukuntu uwamugonze yubahuka kubihakana. Igitangaje cane hari naco kibabaje cane nuko mu ntwaro basa n'abashatse gukingira ikibaba uwo yagonze uwo mwana, kuko kiretse gutererana uwo muryango no kutawerekana, nta kintu na kimwe bigeze bawufasha. Duhereye kuri musitanteri w'iyo komine Leopold Ndayisaba, wewe asa n'uwabifashe minenerwe kuko yabwiye abanyagihugu bogenda kwegeranya amafaranga mu cibano ko sitasiyo kugira ngo baronke amafaranga yo guhamba uwo mwana. Ntiyigeze ashaka no kumenya ukuntu iyo dosiye yabandanije kandi yari yamaze kuyimenyeshwa. Amagorwa ntasiga ayandi kuko naho umusitanteri yavuze ngo baje gutoza amafaranga, umukuru w'uwo mutumba nawe nyine yabaye nk'uwakamiye mucogeze muti gute. Umukuru w'uwo mutumba Karitiye Nshimirimana Noel yaciye atoza amafaranga mu banyagihugu arongoye kuko musitanteri yari yabisavye kugira ngo baje guhamba arakaza, ariko ya mafaranga nyine amaze gutozwa twababwira yuko mukuru w'umutumba yaciye ayagaburana n'abo bafashanya gutwara, baca bikubitira ku mufuko wabo. Ico bakoze bagiye kugura isanduku gusa bashira wa muryango mu gihe hari hakenewe amafaranga ariho ibitaro bibitse ikiziga c'uwo mwana n'ayandi mafaranga ajanye n'amaziko. Gushika ubu yaba musitanteri uwo mukuru w'umutumba n'umwe Nyambakumi yagonga uwo mwana bariraramiye nk'uko ataco bakoze, kandi bariramiye nk'aho atacabaye. Umuryango w'uwo mwana uri mu gahinda kadasanzwe kuko gushika uno munsi amezi 4 arakwiye ikiziga ca Rakaza Gloria kiri muri ubwo buruhukiro bw'ibitaro baho Medical Clinic. Uno munsi nyine ivyo bitaro vyishuza amafaranga y'amarundi arenga gato miliyoni 4 z'amarundi. Umuryango nawo nyine ukaba ari ntaho nikora, ntushoboye nyine kuronka ubwo buryo basabwa kugira ngo ushingurane iteka ico kibondo cabo. None uwo muryango uzotabarwa nande? Kubera iki uwagonze uwo mwana yiraramira nkaho atacabaye? Kubera iki abategetsi ba komine basa n'abiraramiye ahubwo bakabonekana ko bashaka gukingira ikibaba Ndayiziga Paul yagonze uwo mwana? Ivyo nivyo bibazo bihambaye abenegihugu b'uwo muryango n'uwo muryango ku mutumba bibaza
mu gutabariza uwo muryango aho basaba ko ako kamo koshikira inzego zo hejuru ziheze nyine zumve imbabazi z'umuvyeyi kugira ngo uwo muryango wa Rakaza Gloria utabarwe wongere utunganirizwe. Tukiri ku makuru ariko aravugwa y'umubabaro mbere yuko tugaruka kugene iperereza ryoba ryarishe umupasiteri, reka tubanze tugaruke kuri wa bapolisi bihaye inkumbi mu kwica abanyagihugu. Kuko nari mpejeje kubikubwira, iryo bara ryaraye ribereye ku mutumba Samwe, zone Rugombo, komine Cibitoki, intara ya Bujumbura, aho abapolisi baraye bakoze iryo bara bakorera ku kirindiro ca zone Rugombo. Kuko amakuru adushikira abivuga, intandaro ya vyose yabaye imishamirano yabaye hagati y'abagabo babiri, uwitwa Janvier Benagasore Jean asanzwe ari umuhumure mu mugambwe CNDD FDD aho muri iyo zone. Ni ukuvuga nyine uwarwanye muri CNDD FDD afatwa nk'inararibonye muri uwo mugambwe. Ku mugoroba wo kw'igenekerezo rya 14 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026 igihe cy'isaha 12 abo bagabo bahuriye ku mutumba w'umukenyezi aba ku mutumba Munyika uhana urubebe n'umutumba Samwe aho muri iyo zone ya Rugombo nyine. Bahahuriye niho batangura gushwana, umwe wese yavuga ko ari we mugabo w'uwo mukenyezi. Umwe muri abo niho yavuga ati urabesha uwo mukenyezi ni gwanje kuko n'iyi nzu abamwo ni jewe ndayipanze, ni jewe nyine ndayiriha. Mu nyuma izo mpari hagati y'abo bagabo zarahagaze, Janvier aca arataha, uwo asanzwe aba ku mutumba Samwe. Muri ako kanya abanyagihugu bagumye bibaza ko vyaheze. Mw'ijoro igihe c'isaha 5 niho Gasore Jean yaca agenda ahamagara abapolisi babiri baja gufata umwe Janvier ku rugo iwe. Twibutse yuko Janvier nyine ari umwe yatongana n'uwundi mugabo maze we agaca ataha. Abo bapolisi nyine bakihashika, umuryango wa Janvier waranse ko akurwaho ku rugo, eka n'abandi banyagihugu baraje ku bwinshi gukingira uwo munyagihugu. Abari ngaho bose bagumye bavuga ko Janvier adakurwa ngaho ngo kuko atamutahe umuhagarika kandi hari mw'ijoro. Bidatevye wa muhumure muri CNDD FDD ari we Gasore Jean na wa mupolisi baciye bahamagara abandi bapolisi kugira ngo baze kubafasha gutwara Janvier, ivyo bita intervention, aho haciye haza abandi bapolisi batatu. Bashitse baragerageje gutwara Janvier, ariko b'abanyagihugu nyine bagumye bavuga ko Janvier atavanwa mu rugo atamutahe uhari. Ubwo nyine niho bapolisi baca batsa umuriro, batangura kurasa amasoro menshi mu banyagihugu. Ubwo nyine amasoro yaciye afata abanyagihugu batatu, abandi barashwiragira kunyegera. Abapolisi na Gasore Jean bagumye muri ico kibanza, niho abanyagihugu batangura kunyeguruka bibaza ko abapolisi boba bagiye. Umunyagihugu yitwa Eric Niyongabo yaciye arwa muri abo bapolisi, bamufashe aca babwira ko ariko arataha mu rugo iwe. Abapolisi bamutegetse kumanika amaboko akarabisha umugongo inyuma. Ubwo nyine umupolisi yaciye amurasa urusoro mu kayunguyungu ruca ruseruka mu kondo. Uwo aca aba umunyagihugu agira 4 arashwe n'abo bapolisi. Kuko amakuru adushikira abandanya bivuga, muri ako kanya abapolisi baciye biruka basubira ku kirindiro inyuma y'akanya gato cane. Chief de poste yaciye ahashika asanga abanyagihugu bariko begeranya bamwe bakomereka kugira ngo banyarukanwe kwa muganga aho nyine hafi ya zone.
kuri Clinique Agape bamaze gushikanwaho wa munyagihugu Eric Niyongabo barasa nyine bamubwiye ko agomba kubanza kumanika amaboko, yaciye yitaba Imana. Abo bandi batatu baracariko barakurikiranwa n'abaganga. Gushika ubu agashavu ni kenshi mu banyagihugu ntibatahura ukuntu abapolisi baje kubarasira mu mihana yabo, eka ntibanatahura ukuntu uwo muhumure muri CNDD FDD yari kuzana abapolisi mw'ijoro ngo baje gufata Janvier naho bari bashwaniye kuri uwo mukenyezi. Babona ko ivyo byari kuja imbere y'ubutungane nimba bafise ivyo bapfa, ariyo mpamvu basaba bashimitse ko Agasore Jean ahagarikwa co kimwe n'abapolisi baraye bakoze iryo bara kugira ngo bashengezwe imbere y'ubutungane, babazwe ivyayo mabi bakoreye uyo munyagihugu, aho abanyagihugu bariko baribaza ukugena bakagombye kuba bari kubakingira aribo bariko barabashwiragiza n'amasoro. Reka tuve kuri iyo nkuru heko iravugwa kuri abapolisi bashwaye mu banyagihugu maze barabarasa, tugaruke kuri ya makuru avuga yuko iperereza ry'u Burundi ryoba ryarishe umupastori uzwi ku izina rya Pastori Cishahayo Nestori. Ari hehe Cishahayo Nestori? Ni ibiki vyoba vyaramushikiye? Umunyagihugu aratabarizwa inyuma yo kumara iminsi atawuzi iyo ari ndetse n'ivyamushikiye canke iyo ari. Tubutse yuko Cishahayo Nestori ni umugabo w'imyaka 46 avuka ku mutumba Ngayane, komine Gitaramuka, intara ya Karusi mu ndinganizo ya kera, ariko yarimutse ubu aba muri quartier Maramvya, zone Maramvya, komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura. Arubatse afise umukenyezi n'abana 6. Mu kazi ka misi yose asanzwe ari umukozi w'Imana bizwi nka pastori mu rusengero rwitwa Enhakore ruri i Buganda, ni muri komine Cibitoki, aho asanzwe ajayo rimwe akararayo akongera agataha mu rugo iwe. Nta bikorwa vya politike arimwo canke abarizwamo. None ni ibiki vyoba vyamushikiye uwo munyagihugu? Tubutse yuko ku munsi w'Imana igenekerezo rya 10 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2026 niho Pasiteri Cishahayo Nestori yava mu rugo agiye ku rusengero hamwe i Buganda, aho yarashitseho neza ararangura ubutumwa, ariko inyuma y'umutaga yoba yarabwiye abo mu muryango wiwe ko ataza gutaha arara aho ku rusengero mu bikorwa vy'Imana. Bukeye bwaho kuwa mbere hari kw'igenekerezo rya 11 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2026, Pasiteri Cishahayo Nestori yarabwiye abo mu muryango ko ahava ataha, ariko guhera ico gihe c'isaha 6 ntibasubiye kumutora kw'iterefoni. Amakuru twaronse yemeza ko kuri uwo munsi nyine wa mbere imbere y'umutaga, uwo mukozi w'Imana yavuye hamwe ku rusengero atashe mu rugo, aho yari kw'ipikipiki ifise imparati J 1846 ikunda kumwunguruza. Igitangaje nuko amaze kuva aho ku rusengero atabaye agishika i Bujumbura mu muryango, abiwe bararindiriye ko ashika barabura. Amakuru ya mbere dufise yemeza ko akiri mw'ibarabara rimanuka i Bujumbura yafashwe n'abakozi b'iperereza bakorera muri komine Cibitoki, bamutwara bunyuruzwe ahantu hatarashobora kumenyekana. Ayo makuru nyene yemeza ko ifatwa ryiwe rishobora kuba rifitaniye isano n'indyane canke kutumvikana kwari kumaze iminsi muri urwo rusengero mu burongozi. Naho hatamenyekana ivyashikiye Pasiteri Cishahayo Nestori canke ngo amenyekana aho yatwawe, hari ikindi kiriko gitangaza kuko abakozi b'Imana bagenzi we batigeze bashaka kumutabariza mu kumurondereza canke ngo
bakurikirane ivyamushikiye ari navyo bitera amakenga menshi abasanzwe begereye Pasiteri Cishahayo Nestor. Kubera ubwoba bwinshi vyatumye abamwegereye bamutabariza kuko bafise amakenga menshi ku mutekano wiwe, ubona ko na telefoni yiwe itakirengana. Kuva uwo munsi abamutabariza barasaba inzego z'umutekano gufasha kugira ngo hamenyekane ivyashikiye Pasiteri Cishahayo Nestor. Andi makuru ava mu masoko yacu ariko tudashobora kwemeza, tudafitiye ivyemezo, ngo nuko Pasiteri Cishahayo yoba ariko arakekwa no mu bindi bikorwa vy'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi, ariko ni amakuru nyine tutashobora kwemeza. Ayo makuru aho abandanya avuga yuko iperereza ryoba ryaraciye rinamwica, ariko ni amakuru tudashobora kwemeza. Turabandanya kubatoreza ibijanye n'ano makuru, nituza kumenya bishasha turaza kubabwira ku vyoba vyarashikiye nyine Pasiteri Cishahayo Nestor. Ni amakuru tukibandanya gutohoza, aya n'andi tutababwiye yose turiko turabatoreza turaza kubashikiriza mu nkuru yacu yo hanyuma turiko turategura. Ningaha duciye dusoza yaragezweko, reka aragarukwako cane irya nino, tubibutsa yuko amakuru yacu ari akagaruka. Ibihe vyiza kuri mwese nivyo ndabipfurije.